tugiye mu vyarite kontra kurwanya igiturire kuri cyo ikiba ntuzeje dan ramadosi ibyo amadovize avuze nk'amadovize gushaka n'uwarongo EBRB atinda kaje hakurikiranywe nde ayo madovize yagiye mu bihugu byinshi bene nayo usanga ariko aranyuruzwa janwa mu bindi bihugu kugura amazu hanze kugira iki abanyagihugu bagasigara bifumbereje za mpanda za kajeke ministère des finances za covid hakaba na complicité y'inzego za parlement umushiranga yavuze ngo yango ntitubone iyo yagiye ngo yantacu ngo ni bisanzwe ari amahera yicu yaca abanyagihugu fonction publique ngo amahera ngo abafonctionnaire bakababona karindira ukabura sopebu ngo igitorongo canyurujwe kiragesera abo muri sopebu nta ukurikirana Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo hari amahera gana ngo kurepara ngiri muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntabayirikanye abantu bavyibagiye igihugu yaragiye iyo abayinyikije nta buzi yo bayitwaye ubu rero ngo yini nayo ngo ngo amahera gumagenda 20 ans après igihugu caranimwe no kugura niyindi kishaka cyo rubutungane mu nyuma cyaza ngo gusubiza tezo ngo abantu ngo bivye ngo nibasubize abantu ivyo baratakambira ngo nibasubize nibaduhe raporo yabasubije hasubije bangahe mbere basubije angahe byahereye la justice nishobora kwisotoza ni gufate n'ikintu ngo ubutungane ngo butangure dossier ni leta isuri kabuha instruction kurikirana naka kubera kumbura imvo zindi dupfa ya justice do vendetta ntirikira kurikirana ngo nuko oya kubera urya nshaka kumuhonda mu nkurikiranire rero ko ari we yibye mu munyage cita justice de deux poids deux mesures usanga uri karakurikiranwa ni intuzeye ni muntu ni wivye ngo amabati uzumva ngo umusitani hari ngo imifuko ngo 5 yisimiragiye ngo mwirukeko igiturire ni hejuru le célèbre premier ministre yahinduye Singapore ariko kuvuga iki kugwanya igiturire bimeze nko gukubura escalier uhera hejuru gukubura escalier akura ubucafa hera hejuru ikisha kibabaza rero ni igikinuko kugwanya igiturire amateka arahari mugabo uramyene hejuru bigenda ukamengo mwe ntabona ko ari igiturire iyo byari Ismail Site ni igiturire ariko ntibabibona barabyirengagiza blanchiment n'ukuyeza abantu ngo ari mu ko byiterambere ko bagiye gutaragira bahera ibyo gacakora ngo ariko barubaka amashingo ngo baragira gute amasoko nyine ari karatanga ivyo iwabo si bitureka byanditse mu mategeko igiturire ni wabo polisi gusa hariya exoneration y'amantuzi concussion exoneration y'amakori bagatanga concussion kwa gutoza amahera ugacisha amanda abantu atari kwe n'amategeko ugatoza amahera abanyagihugu uriko urakora ibintu atemwe n'amategeko umunyagihugu yagira aravuga ngo mbe ibyo wandadutoreza amahera biri hehe ngo mukorereko ni byose by'intunze mu gihugu nk'iki leadership ibi ngo by'ubuganuko butegetse aragiye hari abantu ngo nibakotize ngo bagemure ngo inkangwa amaki simwe by'amagi n'amaso ivyo rero bizangaruka zuko aho uburongozi nyene nico giturire ciraye haro indicateur icibikwereka indicateur icerekana ni igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire uzobona amavira y'abategetse n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose service y'aba V8 muga ugiye ku ma infrastructure y'igihugu Tocugenda urabita amatara amazi ya Dixiodo amabarabara ibiraro inzu za leta zipfe ubuzibona uraye za universite zande kubaka amabiro ashaje ukabura muga ukabona amamodoka kazakaze V8 mu gihugu nk'iki ukabona bicana kubigira gute ibizubi ama etage y'abantu ngo 8 ama parcelle na nemwe vya politique de logement social ukayibura donc ibintu sociale les bâtiments publics ije amabarabara internet ushitse mu gico gihugu usanga ari gutya mugabo amazu ama etage aba V8 ribiko uzosanga ari byo bikoragira uca wiha ide ikibuga cy'ibibuga cy'ide uzosanga turabanyuma izo infrastructure zikwereka igihugu camunzwe
mugabo arovashe ugasanga iyo rero ni yindi indicateur